Ndabaramukije mwese amaze kuvyuka kino gitondo mko muvye ikiganiro kanguka mushikizo na jewe Ndikumana. Uno musi turi ku musi wa kane, maze ko nahemaze iminsi ya kane niko ndigira abavyeyi bafise abana bageze kugira mariage canke gushaka, hanyuma mu nyuma camubwira abana bageze kugira mariage canke gushaka. Niwe nari ngeze ko kandi ashaka komeza, narabwiye cyane cyane abasore bashaka kugira mariage. Navuze ko nasubiye inyuma gatoya kugira nibutse kumbure kuri bashasha batari bakurikiye, kandi nimba uri mushasha ugende ku musi ya kane uheze mumvirize n'ivyo twamaze kuvuga ubwa mbere. Naravuze ni umuhungu umusore ageze kugira mariage akwiye gusohoka akava mu rugo rw'abavyeyi biwe. Nayo yabwiye ntushobora kuyumvira kugira mariage kuja kuresha umwana w'umukobwa ngo ushobora kugira mariage ukigaburirwa na papa na mama. Ukiba muhira abavyeyi baragutunze, nuvuga yuko nturagera kugira mariage. Ivyo nayo yabwiye umusore ageze kugira mariage ategerezwa kuva muhira. Siriko nabwira abakobwa, oya umukobwa siriko nabwira, niko mbwira umuhungu. Uva muhira kwa papa na mama, ukiri musi y'uburongozi bwa papa wawe na mama wawe, nturagera kugira mariage, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uzosiga so na nyoko, usiga abavyeyi bawe, hanyuma ugende wifatanye n'umugore wawe mucike umubiri umwe. Abrahamu vyasavye ko ava kwa se na nyina kugira ashobore kugenda, hanyuma akazoronka umugore Imana yamuteguriye bakazocika umubiri umwe. Rero uteza kubanza kuva muhira, hanyuma ukagenda kuba ukwawe, ukagenda kwitunga, ukagenda kwirihira loyer, ukagenda kwigaburira. Utarashobora kurihira loyer, utarashobora gusora kwigaburira wewe, ukuvuga yuko utaragera kugira mariage. Ni vyiza kubanza gusenga, ukanza kurindira, ariko niwumva ko hageze kugira mariage, ndakubwira wowe musore kuranyumviriza, va muhira, genda wibane, genda ube umugabo imbere y'ukurongora. Ntuje kurondera kugira mariage ngo uyizere gusa ukigaburirwa n'abavyeyi bawe. Ico rero namana kibabwira ni vyiza kubitahura, kuko umuhungu umugabo ateza kubanza kuvana n'abavyeyi biwe kugira ashobore kwifatanya n'umugore wiwe. Na namwe muri Bibiliya havuga ngo n'umugore avana n'abavyeyi biwe, oya asiga se na nyina. Niho bivuga ku bakobwa, bivuga ku bahungu. Rero kuwa kane uheze nangije niko nabwira abafiance bariko baritegura kugira mariage. Ufise umukobwa ushaka mariage, warasenze, yarumvise ko Imana yakwemereye ko ari we, n'umukobwa yumva ko ari wewe nyene, murumva yuko Imana iri kumwe namwe, ariko ari intambamyi. Hari ikibazo c'abavyeyi badashaka ko iyo mariage iba, cyane cyane ikibazo gikunda kuba ku ruhande rw'umukobwa. Ugasanga wowe uwo mukobwa ushaka kurongora abavyeyi biwe ntibashaka, banse. Nabwiye ko imvo ari nyinshi, bashaka kwangira kurongora umukobwa wabo kubera uva mu bwoko badashaka, cyangwa uva mu muryango badashaka, cyangwa udafise amafaranga bashaka, cyangwa udafise amashuri bashaka. Ariko nangije ndababwira nti ntuzugwane mu mubiri, ariko uzugwane mu mpwemu biciye mu masengesho. Ni vyiza kutahura yuko se umukobwa ari wazoguha umukobwa wiwe. Ntuzoshoye gufata umukobwa ku nguvu, kandi ntavyo batahura, ntibakijijwe, ntibazi Imana. Ndavyo Imana yabwiye hamugafata ku nguvu, uzoyeciye mu nzira inyuranye n'ijambo ry'Imana. Se umukobwa cyangwa umuryango w'umukobwa nibo bakwiye kuguha uwo mukobwa. Banse ja ku mavi usenge, wizere ko iyo Mana yamukwemereye izobemeza. Ntushobora kumbara yuko se umukobwa cyangwa umuryango w'umukobwa bafise inkomezi zishobora kunanira Imana. Ibidashoboka imbere y'abantu bishoboka imbere y'Imana. Imana yashoboye korosha umutima wa Farawo igasubira ikawukomeza. Iyo Mana irashobora korosha umutima w'abavyeyi w'umukobwa cyangwa se w'umukobwa, bakemera kuguha umukobwa wabo atacaha kibaye, atanduru zibaye, ariko kwera wasenze. Bishobora gufata umwanya muto cyangwa gufata umwanya munini, ariko uzurindire. Nimba ari isezerano ufise ry'Imana, urindire, utegereze isaha y'Imana. Niyo mpanuro numva ko sunikwa cyane kubwira, kuko numvise abakizwa bavuga ati nimba atavyemeye biramusha, ntatahura, ntazi Imana, ntakijijwe. Je mufiance wanje turazi ko Imana yatubwiye reka tugire mariage, bavyemera batavyemera, uzobuciye mu nzira inyuranye n'ijambo ry'Imana. Niyo mpanuro nshaka ko wumva. Ntuzuce ahi wawe, senga, Imana izoshitsa ivyo yavuze. Nimba yaramukwemereye izomuguha biciye mu nzira nziza, izobemeza, kuko nta na kimwe kinanira Imana. Nzokomeza kubivuga ku munsi wa kane.
tugeze mu gice cya kabiri, ni ukuvuga umwanya w'inyigisho. Turakomeza inyigisho nise gusenga no kwinginga. Ejo nako nabasigurira ngene ibikorwa ukora bivuga imbere y'Imana. Abantu bose ko muranyumviriza mukora ibikorwa vyiza, abantu mushigikira umurimo w'Imana mu buryo ubu canke buriya, abantu mwitaho imfuvya, abantu mwitaho abapfakazi, abantu mugira neza, mugira ibikorwa byogira neza, wemera gusangira n'abandi ivy'Imana yaguhezagije. Nimba ukora amafaranga uhembwa ukavuga uti hari ikintu ushobora gutanga mu murimo we ndiho, ushobora guhezagira umurimo w'Imana, uvuga yuko ico kintu cyose utanze ku murimo w'Imana ntugitaye. Ico kintu cyose ukoze ni ikintu gikomeye, ni cibutso ushobora gukorera ko iyo urasenga winginga. Hasi kuvuga wewe gusa, nubwo wowe urasengera undi muntu, ubona ibikorwa vyiza akora ni ukubitwara imbere y'Imana. Nimba afasha abantu benshi bakava mu vyaha bagakizwa, vuga ivyo bikorwa birahari, ni ukwamufata ibikorwa bihari ukabiduza imbere y'Imana. Ejo nako navuga nti ntushobora guhagarara ku bikorwa bitahari. Abantu batigera bakora ikintu na kimwe, utegera ufasha umuntu n'umwe. Iyo mafaranga yose ufata uhembwa ku kwezi ni wewe gusa n'umuryango wawe biherera ngaho, nta muntu n'umwe ufasha, nta mwana n'umwe ufasha, nta mupfakazi n'umwe ufasha, nta gikorwa na kimwe ushigikira mu murimo w'Imana, nta kintu na kimwe, vyose ni wewe gusa, ni wewe gusa, ni wewe gusa. Rero iyo urasenga usaba ko Imana gutabara mu bibazo urimwo, ata kintu na kimwe ufise ufata, nuvuga yuko uzoyuko urasenga mugani zo kuringinga, kuko biragoye kwinginga udafise ico ufatirako. Nico gituma abantu benshi usanga amajambo bavuga mu masengesho nukurira gusa, nukwidodomba gusa, nukwagiriza Imana ko iki wampevye, ko iki utamfasha, ko iki jewe nyibagiye. Ariko ni vyiza ko uba ufise ibintu uhagararako, kuko ivyo bikorwa wakoze biravuga. Bino bikorwa Dorcas yakoze vyaravuze, kuko yasanze bamukikuje, ariko nubwo baramukikuje ntiyari bafise ibiganza bigaragara. Umwe wese twarabisomye vyakoze n'umwe 9:39 acte 9 verset 39, ngumwe wese yarakikuje ngo ariko yari afise mu minwe yiwe impuzu mwenda Dorcas yamusoneye. Nuva yuko uretse wari wambaye hariho n'uwundi wari wambaye, kumbure bamwe bamwereka iyo bambaye canke ibindi wari afise mu minwe, ariko ngo baciye bereka Petero, umwe wese aramwereka ati raba ivyo yankoreye. Rero Petero avyumvise 40 yaciye abasohora bose, abasohoye bose arafukama, arasenga, aramuhamagara Tabita, aragaruka mu buzima, arasura arabaho. Ariko musome neza umurongo wa 41 amuha ikiganza, aramuhagurutsa, acahamagara abera, nuvuga abigishwa abakizo bari ngaho yarahamagaye, ariko ngo arahamagara n'abapfakazi. Ko ikihamagara abapfakazi kuko abo bapfakazi nibo batumye Tabita azuka agaruka mu buzima. Nuvuga yuko ibikorwa yakoreye abapfakazi nyo Petero yahagaze ko mu gusenga, kandi byahaye imbaraga, byahaye inkomezi amasengesho ya Petero. Rero ibikorwa vyiza biratanga ubushobozi, biratanga inkomezi, biratuma amasengesho agira inkomezi zidasanzwe. Nimba ari ibikorwa Imana ikwiye gukoresha, igihe uzoba uri kurasenga mu bibazo vyawe, uzobiduza ivyo bikorwa uvyereka Imana, kuko biravuga kandi bituma amasengesho agira inkomezi, agira imbaraga. Abanshi ntibari babizi. Iyo muko murasengera umuntu afise ibikorwa vyiza akora imbere y'Imana, ntuzovuge gusa ngo Mana mutabare mugire neza. Oya, ongerako ibikorwa akora. Imana raba bari abantu afasha, raba ngena duga imisozi avuga ubutumwa, raba abantu bose bako arakizwa kubera we, raba bari bapfakaza ko arafasha, raba ari mfufu yako arafasha, raba umutima afise, raba ngene yitanga akareka inyungu ziwe agafasha ubwoko bwawe. Ayo majambo araduga imbere y'Imana kandi atuma isengesho rigira ubushobozi. Rero ikibazo nuko abantu barasengera abantu bafise ibikorwa mugani ntamenye ngene babasengera, bavuga ngo Mana mugire neza, gira imbabazi, gira impuhwe. Nivyo Imana ifise imbabazi, irafise impuhwe, mugani Imana ifise ama principe, Imana ifise ingingo ngenderwako, irafise amahame igenderako. Vuga rero ibikorwa bifatika. Bagiye abapfakazi barafashe impuzu zifatika ziboneka, rero ni ishusho y'ibintu biba bifatika. Nimba ushaka ko amasengesho agira ubushobozi, tangura kugira ibikorwa vyiza. Gira ibikorwa vyiza, ko ivyo bikorwa vyiza bizoshigikira amasengesho yawe, bizokwega ubushobozi bw'Imana, bizofasha n'abariko baragusengera baronka ico bafata, nawe nyene uronka ico ufata. Mbega ufata iki? Kuko udafise ibikorwa vyiza nta na kimwe ufatirako. Urasenga gusa mugani ushobora kwinginga. Winginga gute? Kwinginga si ukubembereza, si ukudodora cane, si ukubandanya, si ukwisonzesha cane, si ukumara iminsi 40 wisonzesha. Oya, kwinginga ni ukugira ikintu uhagazeko. Ubu ndiko mvuga gufatira ku bikorwa vyiza, ariko nzobereka mu nyuma yuko hariho no kuhagarara ku masezerano. Mu muntu gwiza tuzobona yuko guhagarara ku masezerano nyene birakomeye. Guhagarara ku ijambo ry'Imana, hariho guhagarara ku ijambo ry'Imana, amasezerano Imana yasezeranye, ariko ubu ndiko mvuga guhagarara ku bikorwa bigaragara. Wowe ufasha abantu kuza kuri Yesu, ufasha abantu batishoboye kugira ico bafashije, wowe ushigikira umurimo w'Imana muri ubu buryo canke buriya, ushigikira ivuga butumwa. Ivyo bikorwa vyiza ukora uzorobiduza igihe uri mu bibazo. Uko urasenga usaba Imana gutabara, wibutsa Imana abo watabaye nawe, ayo majambo azotuma amasengesho yawe agira ubushobozi budasanzwe. Ndabahezagire, tuzokomeza ejo.